Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuza kugora ko kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane babiriko biravugwa mu bisata bitandukanye hirya no hino ngaha mu gihugu. Gusa ano makuru tukaza kugaruka kubivugwa mu gisata ca politike. Hari ijambo benshi bakunze kumva ariko ntibasobanukirwe uburemere canke se ico risiguye nyaco. Uti ntihica ubwoko, hica ubutegetsi bubi. Iki civugo birakunze kuboneka ko kigora benshi kugitahura hisunzwe kahise kaco niyo cazananye. Hari abahora bagikoresha ku nyungu zabo bwite zo gutyoza abana bariya iyo bashatse kwerekana ko naka canke naka ari umuntu mubi mw'ishusho ry'ubukozi bw'ikibi. Umuhari CNDD-FDD uri ku butegetsi muri kino gihe urafise kahise gakome bivanye n'ingene wavutse. Vyaravuzwe kenshi ndetse henshi. N'umuhari wavutse kubwo kwegeranya ko abarundi batandukanye bamwe bari bavuye mu muhari Paripeutu wa Gahutu Remi, inyuma yaho iyo ndongozi yari yagandaguriwe mu gihugu ca Tanzania. Iruhande yabo bari bavuye muri Paripeutu hari abari bavuye muri Frodebu. Inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'itembagazwa ry'ubutegetsi vyakozwe n'akagwi k'inyanka Burundi bari binyegeje mu mugambwe wa Rwagasore Uprona. Ntawo kwibagirwa kandi abavuye muri Florina. Guburongozi bwa CNDD-FDD Ronald Nyangoma wari umukenyero mwiza wa politiki, cyane cyane ko yari yahoze ari umushikiranganje ajejwe ivy'abakozi n'akazi no gutahukana impunzi muri leta ya Melchior Ndadaye. Kwari kugira ishusho ryiwe ritume vyoroha gusigura intumbero y'urugamba rwo guhabuza demokrasi rw'uwo muhari mu Barundi n'amakungu. Ikindi gikomeye kandi ishusho ryari nari Nyangoma ryari rifise ico risigura gikomeye mu maso ya benshi, cyane cyane ko yari asanzwe ari imvukira y'intara ya Bururi muri komine Songa yahahora. Ico gihe rero amacakubiri y'intara yari yiganje mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu kurusha amacakubiri y'ubwoko. Nikiringo intara ya Bururi yafatwa nk'umutima w'igihugu, aho imvukira za Bururi zahabwa ishusho ry'icubahiro kurusha abava mu zindi ntara zose z'igihugu. Hakunda gukoreshwa imvugo yavuga ati agateka aho kamye, vyasigura ko ari ukubaha Bururi nk'uko vyamye kuva kera, bivanye nuko abategetsi bagiye bararongora Burundi kuva kuri Michel Micombero bari imvukira zo mu ntara ya Bururi yahahora. Hakaba kandi n'indi mvugo yavuga iti umuhutu w'Ibururi asumba umututsi wo mu zindi ntara. Aya macakubiri y'intara rero yarakoze ko abarundi bitwa ko bari basangiye ubwoko n'abatwara ico gihe ariko batavuka Ibururi. Uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD guhabwa Ronald Nyangoma wari umukenyero wa politike kugira indongozi zabona kure zikingira uwo muhari ayo macakubiri y'intara. Nyangoma kuba yavuka Ibururi ari asanzwe havuka indongozi nyinshi zatwara igihugu ico gihe yari turufu nziza ku ruboga. Ariko iyo turufu nyene niyo yahavuye ivamwo ivyago bikomeye ku muhari CNDD-FDD. Zamvukira za Bururi zavuye zicengetera zegera Nyangoma ziramwereka ingene wewe batamufata nk'umwasi kuko bavuka hamwe, ko ahubwo biteguriye kumuha igihugu batiriwe baramena amaraso. Ico bamusaba kugira bace bamuha igihugu kwari ukubanza kwica indongozi zindi za CNDD-FDD zitavuka Ibururi maze igihugu bagihe abanyabururi gusa. Bamwereka ko ico bagwanira atari ubwoko ahubwo ari agateka k'intara ya Bururi kugira igihugu ntikive muri iyo ntara. Ako kagwi karigeze kuvuga mu kwigamba ko iyo Ndadaye umuhutu w'Ibururi batari kumwica. Uwo mutego Nyangoma yahavuye awugwamwo. Uburongozi bwiwe buta muri yompi indongozi nkuru z'umare CNDD-FDD bubagirije ko bahemutse bakorana n'umwansi kugira bahuma amaso abagwanyi bato bato ntibamenye ko bariko barahekugwa, kuko bato bato bobo kwari ukubashorera bataha urugamba rwariwe. Benshi baciriwe igihano cyo gupfa gica gishigwa mu ngiro ubwo nyene. Niho abatari bwafatwe n'abari mu burere bwa kure barungikira ubutumwa Hussein Rajab kibara ryaguye ku rubuga rw'intambara, akaba yari mu ngendo z'akazi k'umuhari hanze y'igihugu. Amaze gushika Rajab yafashanyije n'izindi ndongozi zitari bwafatwe bakuburongozi Ronald Nyangoma hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998.
abo rero bagandaguye bunyamaswa bagirijwe guhemuka vyasa na bimwe vyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 aho hari abarundi indiri bagandaguye bahogwa ubwoko bwabo mugabo bakagirizwa ko bari abamenja. Ariko ivyo muri CNDD-FDD vyo abishwe bahowe ko batavuka mu ntara yitwa y'abakomeye bicwa no basangiye ubwoko. Niho uburongozi bw'umuhari bumaze kubona ibibaye bwaca bushira ico civugo kigira kiti ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Twobigereranya na wa mwibutsa w'ikirundi avuga ati ubujyajya bwaraje akaguruka nikoriye ubujyajya bwaraje akaguruka nikoriye kandi ubujyajya bwaraje abasangiye ubwoko ntibokwimbiraniye icobo. Iruhande y'ubwo bubisha umugwi wa Nyangoma wagirijwe kunyuruza uburyo bwari bugenewe urugamba hamwe n'ibigwanisho. Ivyo babikoze mu ntumbero yo kunaniza urugamba nkuko vyari mu nteguro z'umwansi. Uburongozi bw'umuhari ico gihe bwaciye buhabwa Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye yavuka muri commune Songa nyene ya ntara ya Bururi hamwe na Nyangoma. Imbere yarasanzwe ari umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare vya FDD ikibanza caciye gihabwa Adolphe Nshimiyimana asubiriye Jean Bosco Ndayikengurukiye. Na Jean Bosco Ndayikengurukiye vyavuye bimugora. Wewe vyavuzwe ko urugamba rwamunaniye gutumbereza kuko yari afise urubuga runini akagira n'abakuru b'ibisirikare babiri. Adolphe Nshimiyimana yari umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare vya FDD mu Burundi na Prime Ngowe n'ubusa yari umukuru w'ivyo biro mu gihugu ca Kongo. Ikizwi nuko habaye inyuruzwa ry'uburyo n'ibigwanisho vyari bigenewe umuhari bikozwe na Ngowe n'ubusa. Yari yavanye na Ndayikengurukiye mu gisirikare ca kera FAB kwigenekerezo ya 21 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 umunsi umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yagandaguriweko. Ndayikengurukiye akaba yabogojwe mu kwezi kwa gitugutu umwaka w'ibihumbi 2001 mu ntara ya Makamba kwigenekerezo ya 25/0 umwaka w'ibihumbi 2002 uburongozi bw'umuhari bwahawe Petero Nkurunziza nawe nk'abandi abo yaraguye mu mutego w'umwansi akoresha ubutegetsi bwe mu kwica abo basangiye urugamba abandi abata mu mvuto abandi arabangaza. Urugamba rwo kugeragezwa gukoreshwa n'umwansi wa CNDD-FDD n'u Burundi abanje kukuzirika ku kasi rwarashesha abatari bake mu baciye ku burongozi bwo muhari. Ivyo bikerekana ko umuhari waciye muri vyinshi ugera kure hafi yo gusenyuka burundu ariko akama abama bagwana ugasubira kuvyuka. Kwigenekerezo ya 16 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2005 niho rero uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD bumaze gutunganya ivy'igihugu inyuma y'insinzi uwo mugambwe wari waronse haciye hategurwa ibirori vyo gushingura n'iteka ibisigarira vya bamwe bagandagurwa n'uburongozi bubi bw'umuhari. Benshi rero ntibatahura akamaro ka kahise kuko bashaka kwihutira kumenya kubu utazi yava ntamenya iyo aja. Ngiye rero insiguro itomoye ya politiki ivuga cyane kuri ibi bivugwa ko hatica ubwoko ahubwo hica ubutegetsi bubi kuko ubutegetsi bwiza buhari buratunganiza abantu bose butitaye ku bwoko canke se aho umuntu yoba akomoka. Ni nako kandi bivuye ku marangamutima n'ibishobisho benshi baraguye mu mutego wo guhamikishwa ibinyoma ku kahise k'urugamba nk'uko abarundi baho hambere bahumishijwe amaso n'ibinyoma vya kahise ku Burundi. Mu muhari CNDD-FDD hari ukuntu ibintu bitunganije uko bamwe n'abandi barutana mu vyubahiro n'amateka ingene unawuriya bubahana bivuye ku burambe bw'urugamba n'iminyanyuro zarwo. Kuva muri Paripehutu itarashigwa ku ishami rya gisirikare FNL Hussein Rajab yanyanka ibintu vyo kunungarara hejuru ku isonga ry'ikintu naho benshi bamye babinyuranira gushika n'ubu. Kubwiwe ngiye afise ingabirano yo kuba indongozi singombwa usungarare hejuru. Ijambo ryawe aho rivugiye hose riratahurika rigashikirwa kuko riba rirashe. Kuva rero hashinga umuhari CNDD-FDD benshi bagoma bipfuza ko ari Hussein Rajab aba indongozi y'umuhari nawe akabihakana kumvo zivuzwe haruguru. Hari abamusaba kuba indongozi y'umuhari ku bw'inyungu zabo bwite, bamwe bipfuza ko abaye umukuru w'umuhari n'abaca baha ayandi mabanga akomeye. Ngariko kuba atagiye ku isonga ry'umuhari niwe yagumye ari kizigenza kuko ubwenge bwo gutumbereza ibintu kumenya iminyanyuro z'ivyagoranye nta wundi yamuheta. Iyi ngabirano y'ubwenge budasanzwe rero Imana yiwe yamuhaye
yatsitaza ababa indongozi z'umuhari kuko basanga iyo ndongozi hariho ibibazo vyayigoye gukemura, ariko Hussein Rajab yahashika ubwo nyene akaba arabitoreye inyishu. Hariho amakuru y'urugamba Hussein Rajab yazana agategura uko intagoheka zigenda, aho zica n'umwanya zigira wabiraba ukabona umengo sivyo, ariko ugeze imbere ugasanga iyo mutabigira uko mwari guhura n'ingorane zikomeye. Yarategura kandi urugamba yisunza amakuru y'ibanga yahawe n'abategetsi mu gisirikare cy'igihugu c'ico gihe FAB, Force Armée Burundaise, indongozi zose ku rugamba zigatamarirwa. Yarazana ibikoresho vya gisirikare, imiti, imfungurwa n'ibindi vyankenerwa bivuye hirya no hino mu gihugu, bose bagatamarirwa. Benshi rero mu ntagoheka barakomerekeye ku rugamba bakaja kuvurirwa mu bitaro vya leta, ivy'abihebeye Imana, ivy'abanyamahanga bikorera Bujumbura n'ahandi leta ntibimenye. Benshi mu bategetsi b'ico gihe baramuye intererano zabo, ugasanga ni babandi birirwa baratyoza imihari igwana bagategura imigambi mibi ku mihari yagwana, ariko bagaca baza kumwibira ibanga. Ugasanga ni babandi bitwa ko amacakubiri y'ubwoko n'ay'intara y'abakongataje, ariko ugasanga nibo bashigikira urugamba mwibanga. Ivyo Hussein Rajab yabishitse ko kuko abo barundi bitwa ko badasangiye ubwoko n'abagwana bari bamaze kumutohoza neza, barayaga vyimbitse basanga nta mugira w'amacakubiri yari yo yose afise. Ku rugamba abandi yo bahuye n'uwo basangiye ukwemera intara canke umuryango clan yaca abari wagira umugenzi cyane, ariko Rajab mudasangiye ukwemera arashobora kukwiyegereza uwo bagusangiye akamufata ibisanzwe. Ngo yabashaka kukubahura ntuhava umutinya kuko asanzwe ari indongozi ikomeye kandi ko mudasangiye ukwemera. Iyo nyifato yiwe rero y'igitangaza yaratumye hari benshi baba abayisilamu bari mu muhari CNDD-FDD. Ivyo vyose vyatuma agira igikundiro n'icubahiro ku bantu benshi, baba bo basangiye urugamba, baba n'abari muri leta yatwara ico gihe, kuko abari mu gihugu bari bamaze kwizera ko umuhari CNDD-FDD dushikiriye igihugu ataco bazoba. Iya nsinzi twabonye ya CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2005 ntiyavuye ku kuba ari inkuru nziza yari yagizwe umukandida, ahubwo yari yateguwe imbere y'igihe na Hussein Rajab n'abamufasha mu kwereka abarundi bose ko umuhari CNDD-FDD tutagwanira ubwoko, intara canke idini, ahubwo haranira demokrasi ku barundi bose. Indongozi rero zagwanira vya bibanza vyo hejuru zizeye ko nazo zizoca zubahwa zigakundwa nk'uko Rajab yarameze, zaratangara zibonye umuhari wose ugumuhanza amaso Rajab kandi atari wari hejuru. Benshi rero ngo barafashwe n'ishari ry'ivyo vyiza afise, ku buryo kumwipfuriza inabi vyatanguye kuva mu muhari, kuva umuhari ukiri ku rugamba, benshi bakabona ko bazoronka ivyubahiro bikomeye atakiriho. Benshi muri bo bamwagiriza ko yishira hejuru kuko ari we yazana amakuru y'ibanga izindi ndongozi zitazi iyo yakuye. Abandi baramukeza ko ari nk'intumwa y'Imana baronse, Imana imuyishurira amabanga yayo kugira ngo atumbereze urugamba n'ayandi mazina nk'ayo y'ubutwari. Ivyo bigatuma abanyeshari n'inzigo rero bamwanka kurusha. Muri abo bifuza kwambura Hussein Rajab umuco Imana yamuhaye harimwo ngo n'abandi bagiye bararongora igihugu. Muravye amashusho yagiye arashirwa habona, benshi mwaragiye murabona ukungene Hussein Rajab yari yicaranye na Nkurunziza na Adolphe Nshimirimana, baratwengejwe n'ivyo ariko birasomwa mu majwi yari yahawe Hussein Rajab. Ngo baravye muri iyo video urabona ko batwenga biyegenga nk'abantu bagize isoni n'ubwoba kuko baratinya cane Romeo. Nigihe umugambwe CNDD-FDD dushikiriye igihugu, bamwe mu bari bafise agatima kabi ko kwihora gutunga batarushe n'izindi ngeso mbi baragira ubwoba iyo bibutse ko ijisho rya Rajab ribabona. Abo rero nibo bashigikiye cya cyumviro cya Nkurunziza cyo kwigizayo Rajab, ariko nabo ntibari bamenye ko atari Nkurunziza yari yazanye ico cyumviro, ahubwo ko bari babansi bamye bagwanya CNDD-FDD kiri ku rugamba. Benshi rero ngo babihinyuye ibara ryaguye kuko bari bahumwa amaso no gusahura itunga ry'igihugu. Niho babona ko nubwo baba basahuye itunga ringana gute, ariko CNDD-FDD gasambugwa n'abo bantu bari bahenze Nkurunziza, ayo matunga ataho bazoyarira kuko abo bantu basubiye ku butegetsi bazoca babamarira ku macuniro. Niho rero benshi muri abo bari bataye umurongo basubira gutakambira kizigenzo wabo intare y'urugamba Hussein Rajab ngo arengere ivyo bakoze, ariko atabare CNDD-FDD ntitatagurike, ibindi bazovyicarire hanyuma.
hari abarundi batanga rero bumvishe Hussein Rajab avugana na naka canke naka kandi baheruka yari mu bamwimbira icobo. Niko rero benshi batamenye ko hari abagarutse mu ruhongore ku neza y'umugambwe n'igihugu. Ico gihe Hussein Rajab ngo niwe yaca avuga ati abandi bose no bababarira kiretse Nkurunziza gusa. Ngo kubera urugamba rwo kugwanya Nkurunziza nako kagwe kabahoze ku butegetsi kariko kamufasha gusenyura umugambwe n'igihugu rutari rworoshe na rirya kwari kugwanira muri bwa butegetsi nyene. Nico gituma vyagoye benshi mu barundi n'abanyamahanga gutahura ivyariko biraba. Hariho benshi mu barundi binje mu mugambwe CNDD-FDD umaze gushika ku butegetsi bataze kahise ku rugamba. Nibo rero bahuvye abandi barahubishwa bahendwa ko Nkurunziza ari we yari uwa mbere akaba n'uwa nyuma ku rugamba. Ngo kari ubuzima bw'umuhare bwagendera ko bica bituma abo barundi baja inyuma y'umuyobe ngo nawe arabayovye vy'ukuri. Nawe n'agahimbo kenshi biramugora cyane asanga yihaye ivyubahiro birenze agira naho yiyita uwamaho. Imana ngo ntiyari kumwihanganira kuko niyo yene ico cubahiro cyonyene. Yaba uwahuvye canke uwahubishijwe kubw'uruhendo sintama yuri inzu igihambaye no kwemera uguhubugwa kuko urugendo ruracariyo. Iyi rero akaba ari inkuru tubagejeje ko yanditswe n'ikimenyesha makuru Ejo Heza naco gikunze gutangaza byinshi ku nkuru za politike ziba ziriko ziravugwa. Ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyinda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.